Mbanze kubaramutsa mu izina rya Yesu Kristo, nkaba ndabahaye kaze ku ijambo ry'Agakiza TV. Amazina yanjye nkaba nitwa Nduwimana Remegio, nkaba uyu munsi kweri natembereye ahantu. Aho hantu muraza kuhabona, muraza kubona n'uwo muntu. Ndizera yuko atari ubwa mbere mwamumubonye kuri bamwe bamwe. Hanyuma tutarabandanya, wewe akaba ari ubwa mbere woba utubonye kuri YouTube, turagusavye ukande subscribe, hanyuma ni waza ukanda subscribe wongera ukande naho ukazogera kugira wamuronka ibyo twama twasize buri munsi, kandi wongere kandi usharingire n'abajya abandi bantu bataratubona bone ugirane kutubona. Rero bene data turabahaye kaze, muragize neza, kandi mwebwe mumaze kubikora, mumaze gukanda iyo subscribe, Imana ibahezagire. Namwe kandi mugiye kubikora, Imana ibahezagire. Murakoze cyane. Rero turabandanya nkuko uyu munsi nababwiye ko dufise umutumire wacu w'iteka. Muri mwebwe biho batari ubwa mbere mwamumubonye, ariko bamwe nawe akaba ari ubwa mbere. Reka tumuhe kaze nawe atwibwire uwo ari we, atwibwire amazina yiwe, hanyuma tubone kubandanya. Turaguhaye kaze. Ijambo ry'Agakiza TV. Egome, murakoze cyane kuba mwatwemereye yuko dushobora kuyaga kuvugana namwe. Kubatanzi ku izina nitwa Silas Manirakiza, nkaba ntuye ngaha muri Wichita, Kansas. Nkasanzwe nkora ibikorwa by'Imana muri CGK Missionary Church aha muri Wichita. Nongeye no kubashimira kigoro kanyu kwijambo kubakurikirana ijambo ry'Agakiza TV. Imana ishishikare kubahezagira, kuba mwanyizeye yuko dushobora kubana namwe muri aka kanya. Murakoze cyane, namwe Imana ibahezagire. Turabahaye kaze ku ijambo ry'Agakiza. Imana ikomeze kubaha imigisha kuko mwatwigoreye mugashika kuri uyu munsi, kandi mukanaduha karibu ngaha ku ijambo kuntuze mu rugo rwanyu. Imana ibahezagire. Ariko imbere yuko tubandanya, mukozi w'Imana, reka tubane tugusabe udusire mu maboko y'Imana, kuko igikorwa kiri mu maboko y'Imana nico kigenda neza. Turaguhaye kaze, usenge igikorwa turiko turakora, usengere n'abandi bose hirya no hino, usengere n'abajoge abariko baraturaba, uzabagize neza. Karibu cyane. Ego murakoze, nkuko wabidusabye, reka dusenge. Databuja girukire usumba byose, Databuja turashima muri aka kanya keza ongeye kuduha kugira ngo turogire ibako ryo kuvugana na bene data bose bariko baradukurikirana, eka n'abandi bazotwumva bwirukiro, ngo uzoronke ibako ryo kuraba iyi video. Databuja uramuhezagira, uramuhimigisha. Databuja wiyereke abakurondera, wiyereke abagufitiye inyota bwirukiro, uzobugize neza. Ibisigaye nabyo Databuja, ibikorwa byose bwirukiro bigiye gukoreka ngaha turagushije mu maboko yawe. Nuhabwe icubahiro, tugusabye muri make, uratwishura nk'umubyeyi, mu izina ryawe ryera. Amen. Amen. Urakoze cyane. Imana iguhezagire kuba udusize mu maboko y'Imana. Rero bene data turabandanya, turafise ibibazo nka bikeyi tuza kumubaza, hanyuma ibindi navyo birogenda bikurikirana ku yandi part. Iyi ni part 1, harokurikirana na part ya kabiri, uko nyene zigere zibandanya. Rero mwene data mukozi w'Imana, ariko bamwe nitumenya ko wowe uri umukozi w'Imana, nitumenya igikorwa ukora. Mbe muri aka kanya ukora igikorwa nyabaki? Uri umukozi w'Imana, uri mu ncamake, wodubwira incamake igikorwa ukora mu bikorwa by'Imana? Ego murakoze. Ku Mana hari imirimo myinshi, nkuko mubivuze. Iyo tuvuze umukozi w'Imana dusobanura nk'ibintu byinshi. Hama mu bisanzwe nkuko nabibabwiye ubwa mbere, sanzwe ninjira mu ishengero rya CGK Missionary ngaha muri Wichita. Hama nk'abandi umwe mu bafashanya n'abakozi b'Imana basanzwe bakora ibikorwa by'Imana mu ishengero rya CGK Missionary, mu kubafasha mu bintu bimwe bimwe by'ubuhanuzi, akaba ari byo bikorwa ndiko nsanzwe menyereye, ndiko ndakora muri aka kanya. Murakoze. Uragize neza cyane. Muravyumva kweri yuko ari umukozi w'Imana, ari umukozi akora ibikorwa bitandukanye mu ntuze muri CGK Missionary. Murumva yuko akora ico gikorwa. Imana iguhezagire. Hanyuma turabandanya, turumva yuko ukora igikorwa c'Imana. None woduhati mbe woba watanguye kumenya Imana ryari?
ukaducira mu ncamake ati jewe, kuko imbere yuko tubandanya tubanze tumenya ati umuntu yatanguye kumenya Imana igihe kiniki yakiye agakiza, kuko nta muntu avuka ari umuntu uza ari umukirisi ijana kwijana. Hari igihe umuntu avuga ati jewe nakiriye. Yego urashobora kuba ukiri umwana ugakura ukurana ibintu vy'Imana bivaye n'abavyeyi bawe ingene bagukuzize, ariko nkawe woducira incamake gute ingene watanguye igikorwa c'Imana, wagitanguye ryari? Murakoze, turashimye ikibazo ciza mutubajije. Mu bisanzwe igikorwa c'Imana nagitanguye kucakira by'ukuri ku neza no kwemera umusaraba w'Imana, ingorane, ibibazo, kwemera kwakira imibabaro, kuko iyo umuntu ariko arakurikira Imana igikorwa cyacu cyose nubwo utabakora kuba kiri mu ishengero ariko ukaba wizeye Imana, uba wakiriye umusaraba, uba wakiriye imibabaro. By'ukuri haciye nuvuga ko haciye imyaka ine nkijijwe na ntemeye gukorera Imana, nishizemo nkavuga ati ndavyemeje ngoma nkorera Imana mu by'ukuri, atari iby'ubujyajya, atari iby'imbeshe, kuba ati ngoma uko bimera nkurikire umurongo w'Imana. Haheze imyaka ine niyemeje gukorera Imana. Urakoze cyane. None kutubwiye ngo haheze imyaka ine wiyemeze gukora igikorwa c'Imana, mu yiyo yindi myaka ihaciye ko turabona yuko uri umupapa ukuze, kuko byinshi turaza kubigera ko tukubaze yuko woba ufise umugore n'abana, aho turaza kuhashika, ariko ngomba kugira mbanze ntahure n'abadukurikira batahure. None kuvuze ngo imyaka ine niheze uvuga ati kweri ndakiriye agakiza, wocira mu ncamake mu byo waciyemwo mu nyuma y'iyo myaka ine? Murakoze. Mu nyuma y'imyaka ine ibyo naciyemwo ni byinshi kuva nkiri muto. Gishinga naye canje ni kirekire, ariko ndagerageza bimwe kubivuga muri bugufi, kumbure ibindi mu gihe mwatugiriye n'irindi bakwe tuzobabwira, muzodutembera tuzobabwira byinshi mu gihe muzaba mwifuza kubimenya. Mu bisanzwe mvuga imyaka ine niho nakiriye ubutumwa bwiza, niho nakijijwe ndiyemeza gukurikira Imana. Nari isanzwe nsenga inyuma y'iyo myaka ine, ariko sinari bwabe umukirisu, sinari bwakizwe mvuga ati niyemeze ngomba gukurikira Yesu, ngomba kubandanya igikorwa c'Imana. Nari umuntu nyene ngenda nyene nk'abandi, ariko najana mu ishengero mfise kumbure ibindi ibyaha nakora, nemeza Imana, ntaragira mfise ibintu kumbure by'ubujyajya kanaka. Urumva sinari bwamenye kwiyambura abagenzi babi, inshuti mbi. Numva ibyo ni muri bimwe nari nsanzwe nkora muri iyo inyuma y'iyo myaka ine. Hama kandi nkuko nabwiye ati byanje ni birebire, kuko muri ico gihe naragize ibibazo mu buzima bwanje. Umwasi yanteye ndagira ibibazo, kuko nubundi nari sanzwe mba muri byo, kuko sinari bwakire agakiza. Mu gihe utarabo uriyemeza umusaraba, urumva nubwo tugitaka ibibazo biduteye, ariko ni ibintu umuntu aba asanganywe, kuko iyo ukumenya yuko uri mu byaha utarakizwa, umva ingorane urazigendana, ibibazo urabigendanwa. So narahuye n'impanuka ndagira n'ingorane mu mibere yanje inyuma y'iyo myaka ine, bivanye n'ibyo n'ubuzima kwa dusangwe turimwo. Hari ibibazo naciyemwo, ngira ikibazo n'umufasha wanje twari twubakanye. Nagize ibibazo n'umufasha wanje bwa mbere, twari dusanzwe twubakanye. Rero ibyo bimaze kubaho, turatandukana. Naciye muri byinshi, umuntu uracika intege, umuntu urazi iyo umaze kugira ibibazo nk'ibyo, habamo kwihebura, habamwe ibibazo byinshi, ariko habamo kuva muri ico gihe ndata umurongo by'ukuri. Niho rero navuze ati mu myaka ine niho nakiriye agakiza neza, kuko kuva muri ico gihe ndaciye mba uwaho nyene, no kuja kwishengero sinagenda kwishengero, no kumva nari nyene uwaho nyene, kuko urumva
ingwana namaze guhura nazo iki umva nari mu ntambara yavyo urumva mbana navyo uko nyene ndabimenyera ariko ndashima Imana muri aka kanya kuko Imana aranyibuce Imana ntiyashimye yuko nobigumamwo Imana ntiyabiryoherwemwo so rero ubu kuva rero iyo myaka 4 Imana arankuyeyo uyu munsi nkaba nagiriwe ibakwe nkongera kubaka Imana ikaba yarashoboye kunyakira mu bana bayo ubu nkaba mbandanya nkora igikorwa c'Imana ibyo byose ndabishimira Imana. Murakoze cyane murumva yuko ari ubuhamya burebure nkuko yabibabariye ego umuntu yovuga agahera uyu munsi avuga afise ubuhamya bwinshi cyane gose ni byisa dogenda aratubarira mu yandi ma video mwumva yamaze kwabwira ingene ivyo yaciyemwo ibyamugerageze none nsubiye inyuma gatonyi muri ivyo byose ikintu catumye uvuga ati jewe ngoma nakira Uwiteka ndamukurikire wosora kukivuga ati jewe ni iki catumye kweri ko kira muntu wese aravuga ati jewe catumye nakira agakiza ni iki catumye imva mu byo narimwo ni iki bituma ngirane nkurikira umwami Yesu ni igiki wosora gusangiza na bene data. Kinini novuga niko mu ngorane nahuye nazo ntakomeretse nkuko benshi babyizera canke babona ko ariko bigiye kuba hama nagwanye intambara nyinshi ariko icanshunitse haniniya nuko novuga ati Imana yanyumvise mu gihe ntariko ndayisenga mu gihe ntariko ndayambaza urumva byarampaye intege yo kuvuga ati byukuri nuko ibyo nibwo nari mu byaha nubwo ntayisenga nubwo ntayirondera ariko nkibaza ko niko ndakoresha ubwenge bw'iwanje umva simenye ko Imana kumbuye barekera akorera muri jewe Imana imaze kumpagarika ibintu bigenda neza niyumva ati byukuri cari igihe ciza ko Imana yongeye kubona yuko nanje nkwiye kuba umuntu mu bandi Imana ikantera iteka nkaronka aho twubakana namuwe nace mvuga ati ngo namuwe nje ku murongo nkorera Imana yanje y'ukuri hama yo yemeye guhindura ubuzima bwanje nanje ndayikorere mu kuri nemanga umusaraba hama ndabe ikuboko kw'Imana iyo kuzongeza. Amen. Imana yacu ni nziza cyane bene data muravyumva ingene aho yakuye mwene data kugeza nubo akaba ari karayikorera kandi watubwiye yuko ego waraciye mu bigeragezo n'umugore wawe wa mbere ariko Imana irakora ibitangaza iguhereza umugore wa kabiri none uwo mugore ubu kugeza ubu muvyaranye imvyaro zingana gute uwo wa mbere mwari mwaravyaranye byo wobisangiza na bene data ukatubwira ingene aho ugeze dufate nk'akaroro kavuga ati jewe inyungu nagendunguka ni ego umugore wa mbere kwari kwibyaranya abana babiri hama nkabashima tene Imana umugore wanje wa kabiri tukaba tubyaranye abandi bana babiri hama umuhungu n'umukobwa bwa mbere umugore wa mbere kwari twabyaranye abahungu gusa ariko Imana yaranteye iteka iranyungura ubu bwa kabiri nkaba narose umukobwa ibyo byose ndabishimira Imana murakoze. Amen. Imana yacu ni nziza murumva yuko Imana yacu ihambaye kandi iyo uri kurayikorera mu kuri bene data Imana yacu irakwishura ntabwo ari Imana isinzira ni Imana yama ikangura amaso yayo yamirike yamakanuye mu masaha 28 murumva yuko Imana yacu igirane ihambaye nawe wowe utayizi yihereza umwanya uyikorere uyegere izakwereka n'ibindi ivyo wabuze ivyinyegeze byose zabinyegurura murumva yuko na mwene data ngaha kugeza muri uyu mwanya mumubona ubu ari mu mahoro ubu ari muri happy aranezerewe cyane urumva kabisa ubafise uruvyaro rw'abana 4 abahungu batatu n'umukobwa umwe murumva yuko ari imigisha y'Imana gusa urumva bene data turashima Uwiteka rero nkuko yabivuze igira video izakurikira tuzomusaba azokwerekane bazoba bari kumwe n'umugore wiwe nyuma namwe mumubone n'umugore we nawe azogira ico abashikiriza kuko nawe afise byinshi agomba kubashikiriza bene data nk'ivyo umugabo we nawe avuze nawe afise byinshi agomba kubashikiriza none ndanezerewe cyane ku buhamya uduhaye kuko ni benshi baba baciye mu nzira nk'izo waciyemwo ni benshi bagirante busora gufasha none nkawe muri izo nzira waciyemwo
ni ikihe nyamukuru ushobora kugira ane wosigira bene data ari uri muri izo nzira bishobora kumuhoza bikamuhoza umutima wiwe akagira kwiringira, ni nk'ikihe wo mufasha kugira ngo nawe kishoboye kumufasha mu buzima bwiwe? Egome, murakoze, turabashimiye kibazo ciza gose mutubajije. Icyo nobwira bene data basanzwe badukurikirana canke bama bakurikira ku ijambo ry'Agakiza TV, by'ukuri ijambo nyamukuru nuko Imana itigera iheba abayo, kandi nuko Imana ishobora byose. Abagize ibibazo kumbure baba baraciye mu bibazo nk'ibyo nahuye canke ibyo babigomba gusa, niko nobabwira ati ntibihebure, ntibabone yuko umenga bari cari mu caha, ntibabone yuko umenga ati baramaze gucumira ntibizokunda. Oya, ngomba ndakubwiza ukuri, ni wihangane, nuhagarare aho uri, aho ugeze hose usenga Imana. Imana ishobora byose. Imana, Yesu yaradupfiriye ku musaraba, yakijije abanyabyaha, yarokoye umusaraba yagiyeho ko ari kubera ibyaha byacu, ibibazo byacu. Niyo mpamvu Yesu yagiye ku musaraba, arapfa, arahambwa. So icinzi yarayizukanye. Ntugume wiyumvira ngo uri cari mu caha, ntugume ubona ati ngo ko navanye n'umugore. Wewe urabe impamvu wavanye n'umugore wawe gusa. Urabe mbega ni wewe, mbega warisubiye nubwo ari wewe canke nubwo atari wewe, waritahuye ikosa wakoze. Nturisubiremo ubugira kabiri, uhagarare bijya bintu ubihebere Shetani, wemere icaha, wemere ikosa, hama ubandanye, hama uve muri rya kosa, uhagarare umenye yuko kurikira Imana yawe. Imana izoguharira ko nanje ndabikubwira, yarampariye, narabonye ukuboko yarampaye imbere. Ibyo mfise itungano bana mfise uca nk'ubuzima mfise ubu ntabwo nigeze ndonka kuva kera cyangwa kuva nare ku mugore wa mbere. Ibyo n'ubuhamya no kubwira, nemera ko Imana ashishikanye bana nanje, ishishikara impereza imigisha. Ndabona by'ukuri ko nahari. Imana ishobora byose, kandi Imana niyo kwizera, niyo kwizigira. By'ukuri Imana yaramfashije inkora muri byinshi, na niyo mpamvu nawe ndakuhanuye kandi ndakubwiye, ntubihebure, ntugire ubwoba, ntutinye, niwiyumvire uhave wiyumvira yuko ukiri mu caha. Oya, ntureke abandi bantu bakuyobye, ntumva amandi majambo. Wowe kwirikira Imana, wowe niwirabe ubwawe, iyo ushaka kuja urabe naho wavuye naho uri, uzobona itandukaniro ry'ubuzima bwawe, uzobona ukuboko kw'Imana, uzobona ibikorwa Imana izoshishikara igukorera. Aho uri hose ugumana umutima wo kwizera, umutima wo gusenga. Imana ni nziza, Imana irashobora by'ukuri, ata bintu by'amakenga cyangwa by'amadidane, kuko yoyo irabizi. Kuko niko ndabikubwira, aho na narabibonye, byaranshikiye nko nababwiye bwa mbere. Ibyo byose Imana yarabinkuyemwo. Uyu munsi nkaba mfise amahoro ntari bwigere ndonka, uwo munsi nkaba mfise umunezero ntari bwigere ndonka. So umva, ibyo byose ni ibikorwa byiza Imana yankoreye. Wiyumve yuko wavuye hamwe wari uri, wiyumve yuko wavuye icaha, nturabe abandi, nturabe ubuzima urimwo, nturabe ibyo basize inyuma. Oya, wewe ubandanye utera uja imbere. So rero mu bisanzwe by'ukuri uko niko bimeze. Hama ibisigaye bye kweri ni kubandanya umuntu yizera kandi yizigira Imana. Murakoze. Haleluya, nawe urakoze cyane. Murumva yuko aduhaye inyigisho itomoye, murumva yuko ari inyigisho kweri yigisha nawe aho uri mu bibazo nk'ivyo. Woba ufitanye ibibazo n'umugore wawe, woba utumvikana n'umugabo wawe, ni wizera Uwiteka, egera Uwiteka. Niwamara kwegera Uwiteka mwene data, nta kintu na kimwe Uwiteka atarokwigira agukorera. Icyo uzosaba Imana izabigukorera. Abantu benshi batarayimenya bavuga ati ngo Imana ntigirane, ngo ntitanga. Ariko Imana bisaba no gutwara umwaka uri kurayisaba, ariko ibiri kiragirane irakuraba uriwe, ibiri kiraraba ukwizera kwawe. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana uko usoma mu igitabo cy'Imana hose yandika kwizera, kwizera, kwizera. Mu byo usaba byose izere, birashoboka. Usaba kwizera nyene bivuye ku mutima. N'ubu nyene tuko turavugana, Imana ikabigukorera. Ariko utizeye nta na kimwe gisora gukora. Niba gusaba ikintu Imana uri uradidanya, uvuga ati ibintu ndiko ndasaba Imana ngira ntibikora, aho wananiwe. Ariko murumva mwene data ngene yizeye, akagumya, agafata kugeza aho Imana imugirane,
imwereka inzira y'ukuri. Kugeza ubu ariko arayikorera mu kuri. Bene data, Imana yacu irahambaye, Imana yacu ni nziza, Imana yacu icyo yisagira irakiguhereza. Nomero wati mu nzira urimwo, mu bigeragezo urimwo, ni wiringira Uwiteka. Uwiteka ari kumwe nawe, Uwiteka azokwama kuzigama. Murumva yuko umutumire wacu uyu munsi atwigishije ibintu byinshi cyane gose. Rero bene data, turabahaye kaze ku yindi video igiye kuzokurikira. Hari video igiye kuzokurikira, azoba ari kumwe n'umugore wiwe. Nkuko nabibabariye, bandaya mugire iyo ntuze subscribe, mufyone naho kazogera kugira ico dupostinze mwami muri ko murakibona. Ubu umuntu wa mbere utangura kukibona, kandi ntucigumizeko, ugisangire n'abandi bene data, gisangire n'abandi, gisangire n'abandi, kuko iki ntabwo ari igikorwa c'umuntu umwe, twagikoze kugira kigende hirya no hino. Kandi namwe mubikoze, jewe ubwanje sinshobora kubashimira ngo ndenze, ariko Uwiteka niwe ashobora kugushimira, nta wundi atari Uwiteka. Murumva yuko Imana ari nziza, Imana isobora vyose, Imana nta na kimwe Imana yigera inanirwa na gatoyi. Nta na kimwe Imana yigera inanirwa. Amen. Ndababwiza ukuri nkuko abitubariye. Rero arakoze cyane, kandi nanze ndamushimiye cyane kuko yampaye umwanya. Aha tuvugana ndi mu rugo iwe, yampaye umwanya, aravuga ati jewe kweri ndasavye uzoshike muhiri wanje, hari ico ngomba gusangiza na bene data, hari nico ngomba gusangiza n'abakunda ijambo ry'Agakiza TV. Aravuga ati uyu munsi nirazima sangizanye nabo iryo jambo ry'Agakiza. Mwaryumvise? Ni vyinshi twomubaza, tworazako, ariko turagomba yuko kwindi video hari vyinshi azovuga. Sinzi ko yoba afise ikindi kintu iyo bagomba kurangirizako, hanyuma turangize ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Turagwahe kaze. Egome, murakoze. Byukuri kico norangizako, ni kuri bajya bose bakurikira ijambo ry'Agakiza TV. Byukuri ndongeye kubashimira, ndakenguruka ku kigoro kanyu mwashoboye kugira mukashika ngaha, mukatuganiriza. Imana ishishikare kubahezagira ku bikorwa byiza mukora. Ikindi nobwira abasanzwe bakurikirana ijambo ry'Agakiza, byukuri ni kwizera Imana bishobora byose. Kwizera Imana ni intango yo gukira, ni intango y'itanguriro ry'ubugingo. Haleluya. So rero uwizere, ndabizi hirya no hino, iyo umuntu yizeye Imana, iyo umuntu ariko arakora ikintu ubwiwe, hariho abayobya, hariho abari inyuma yiwe bagerageza kukwereka yuko iyo nzira atariyo, yuko ico kintu atarico. Ariko ngoma ndakubwiza ukuri, uhagarare ukuri, uhagarare ukumeze, wirabe ubwawe utarinze kuraba abandi. Amen. Wewe wamuwe unko wamuwe ubwawe, ntiwamurirwe kubyo abandi bavuze, kuko wewe ni wewe nzira, wewe ni wewe nyene Imana igomba ko wizera ubwawe utarabiye kunaka. Abandi bose bazuba baravuga gusa, ariko ufise ijambo rya nyuma ni wewe, kuko navyo niko nabigenjeje. Abenshi n'uyu munsi bari cabona yuko ntagaze mu gakiza, kuko bamenya ati naka n'umunyabyaha, nani yahariwe, naka kumbure ibyo yakoze nibaho kumbure kubera abana n'undi mugore wa kabiri. Umva vyinshi bagomba kugucira urubanza, kukwereka yuko, kukubwira yuko utazokwigera kumbure ubona ubugingo, cyangwa utazokwigera amahoro, kuko bikuma biyumvira yuko ukiri mu cyaha. Ariko ngomba nakubwire ngo ni wewe wimenya, ni wewe n'Imana. Ubu ndishingira inahe ndumwe, kandi ndabona impinduka, kuko Imana yarabikoze. Nawe ufise ingorane nk'izo nagize, wakumbure nawe uba waragize ibindi bibazo, cyangwa uwoba ugomba guhura nk'izi igomba gusa nanje, ndagugishije inama, kandi iri jambo rizogufasha. Kandi wirabe wenyene, nturaba abandi, wifatire ubwamuzi bwawe bwonyene, kuko ibibazo bimwe, ingorane zimwe ziraba zigatubera imigisha.
ku mpamvu kanaka y'Imana. Hari ingorane, ikibazo kiba ukibaza yuko kije kugwanya, ariko inyuma y'ikibazo hari umugisha. Iyo umaze kunesha hari ubundi buzima. So wizere ushike kuri irya ntambuko, uzo kugira nawe uzubone amatunda, uzubone intambara wagwanye, uzubone yuko ibibazo wibaza ko bije kurangamiza, ariko bimwe byaje kugira ngo imigisha yawe ishobore gushika. Iryo niryo jambo noshobora guhereza ko nkashaka gusezerana n'abandi bihangane, abafite ibyo bibazo bahagarare, bakumbure abavanye, kumbure abafite izindi mpanuka kanaka, bo bahagarare nk'uko uko bari baraba ikibazo kiri, yiraba ubwiwe, yimenye ubwiwe, hama aricira urubanza wene nyene abone niyo ashaka kuza, hama nawe Imana izomukoreramo, kandi Imana ishobora byose izobikora. Murakoze. Muragize neza cyane, Imana ibahezagire, Imana ikomeze kugira nte kubana namwe, kandi mwakoze cyane kuko mwagize nte mwaze kugira ngo mugire ico mushikiriza bene data. Mwagize neza cyane gose, kandi ndabashimiye cyane gose bivuye ku mutima. Nkaba ndabahaye kaze n'undi munsi basa kwijambo ry'agakiza. Turifuza gukorana namwe, turifuza yuko ari ico mugomba kwama mushikiriza bene data, mugirane muhawe kaze, muzokwama mugishikiriza. Hanyuma kandi namwe ari ico mufise mugomba gushikiriza, namwe turabahaye kaze. Murasaba kudusigira comment, nawe ukagira ari ico ugomba gushikiriza bene data, nawe ukagigirane. Iki ntabwo ari igikorwa c'iwacu gusa, ni igikorwa ca kila muntu wese. Urakoze cyane. Rero reka turangize n'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Turaguhaye kaze, wongere kandi ugirente usenge kugira ngo tugirente turangize, kugira n'abandi bagiye kuraba iki kiganiro kizabagirira akamaro. Ntikibe ikiganiro cyo kumva gusa ati uyu muntu avuze iki, ariko kibe ikiganiro cyuzuye mpemu yera. Turaguhaye kaze. Egome, murakoze. Dusabye tugira dusenge. Aho uri hose wice bugufi usenge, kuko Imana yacu tuvugana mu masengesho, itwumvira mu gusenga, kuko niko tuganira n'Imana. Ugusenga no kuganira n'Imana. Iyo turiko turasenga ntiwibaze ngo bipfa ubusa, oya, niko turiko turavugana n'Imana yacu, kuko niyo ishobora byose. Nkuko baje kubivuga, nimba ufise icubaza, nimba hari ikibazo ufise, nimba ari gutya amakenga, wandike ubaze, ndibaza bizodushikira, hama nako tudoheza tukwishure, hama tumenye ingene tukorana ku kibazo cawe wakoze. Murakoze. Turagushima Bwirukiro, wewe usumba byose, wewe uri hejuru, Imana ya data, Imana ya Dawidi, Isaka na Yakobo. Haleluya. Imana yo kwizigirwa, uri Imana udahemuka. Kuko kuva wari ubwa mbere na mbere n'ubu ni kukiri, na niko dushishikara kubona ukuboko kwawe. Abarira abakwambaza urabiyereka mu mpande zitandukanye. Bwirukiro, nuhabwe icubahiro. Ndashima databuja kuri uyu mugambi mwiza wakoreye muri aba bene data, bakaba bifuje kuza kuvugana natwe, kuyaga natwe. Bwirukiro, ubahezagire, ubakomeze. Turagucije imbere databuja, ndabizi ko bitoroshe, ariko urashikara kubana nabo. Bwirukiro, hama uhezagire abumviriza databuja iri jambo ry'Agakiza TV, abo bose databuja bazogenda kubiraba, ubahereza umugisha, kandi nawe bagirira akamaro mu buzima bwabo. Uzobugize neza. Uhezagire databuja ugutwi kose kuzokumviriza, amaso yose azoraba. Turagushize imbere yawe, uzoyagirire neza. Haleluya. Neza Bwirukiro, kugira ngo izina ryawe ushishikare kuhabwa icubahiro, kuko mu bikorwa byawe Bwirukiro bishishikare gutera imbere. Uzobugize neza. Bivuga byinshi ngo bisarare, turaje ko twumvise, tugusaba muri bikorwa twishura muri byinshi, nk'uko uri umwami, mu izina ryawe ryera. Amen. Murakoze cyane. Rero turarangize bene data, nkuko nari nababariye. Tugeze mu mwanya wo kurangiza ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Umutumire wacu mwamwumvise ibyo yavuze, yagize neza kandi yakoze no kuba yatwakiriye. Namwe kandi ndabashimiye mwebwe muriko mwaravye iyi video. Imana ikomeze kubahezagira, Imana ikomeze kubaha imigisha, Imana ikomeze kubugururira imiryango yugawe, Imana ikomeze kuyugurura. Nibibababaza ku mitima vyose,
imana ikomeze kugira ane kubibagwaniriza bihere, kugira ngo bya bintu byakubabaza ku mutima bibe umunezero. Rero ico ndagusaba aho uri, komeza usenge, ukomeze usenge, nta kindi ndagusaba, komeza gusenga, wiringira Uwiteka. Niwamara kwiringira Uwiteka, nta kindi gisumba ivyo vyose ni ukwizera Uwiteka. Komeza usenge, Uwiteka arakwishura, kandi wizere, niho amasengesho yawe agira ane yumvigwa. Murakoze cyane, Imana ibahezagire, tuzosubira aho ubutaha. Bye bye and shalom shalom. Bye bye.